namaze kuwagera namaze kuwashika ariko mwava mumbaza none ubu naho agiye ageze ndi mu ntara ya Muyinga jewe ndakubwije ukuri nawe nakuzaye kugira ngo dukurikirane realite ijana kujana barundi ndumudeje igira kabiri mu gice ca gatatu niba bandi nyene n'abakenyezi nibaftina baje bawuteretse urasha bazanye imigambi mu munota umwe gusa mu masegonda 60 baza guhabwa kugira ngo badandaze imigambi yawo ubuzima bwabo burashaka guhinduka canke bikanka bagira bahabwa amamiliyoni muri none iganwa tubiraba gucyanye ingo eragingo uko rero mubanza kubimenyera baraza guherekezwa n'abamantoro babandi bamaze imyaka myinshi bakora bamaze guca mu bibazo bitandukanye ariko bakabisimbuka kugira ngo babaye impanuro babaye amanota bongere babaherekeze mu kubafasha kwiteza imbere mu migambo yabo. Aha rero mu ntara Muyinga tuza gufashwa n'umukenyezi adasanzwe ndakubwije ukuri ndaryama nakirongitiro ngo makugwaruka gose ruteye imbere mu bisata byose bigize igihugu cacu c'u Burundi. Uwo nawe ni Irvine Murame. Mfise message imwe kugwaruka nuko buke ni go rugendo kandi nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Nitwa dushaka kuba abantrepreneur bakomeye cyane muri kino gihugu birasaba ishaka ryinshi cyane birasaba ubwa kabiri ubwizigirwa bwinshi mu byo dukora. Icya gatatu birasaba kwamizako kuba bagumako kuba discipline. Aza gufashwa nande reka ntazoba ari wenye muramuzi muramwibuka ni Claudette ngenda dumwe banyamigambi yo muri ko muradukurikirana turiga rero kuri no ntambwe ya mbere mu munota umwe gusa mu masegonda 60 baraza gushikiriza imigambi yabo abatogwa nabo baraza kugira kandi amahirwe yo kubandanya mu bice bikurikira. Iki ni ikiganiro cacu kandi canyu mwagiteguriwe na Studio Ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ca Set for Common Ground mu mugambi wayo tuyage ifashwe mugongo na USAID. Turatanguye bimeze neza cyane. Nuko rero reka twumvirize Apolline atubwira umugambi wiwe. Tubwira umugambi wawe. Narinje nk'umujene umwe mu bo dusanze dukorana mu mugambi wo guhingura amakara dukoresheje ibicafu abantu baba bataye. Bivanye n'ukuntu twarabye turabona ko ibidukije bibangamiwe kandi n'amakara asigaye agoye kuronka. Ibibazo muhura cyane niki? Icambere ibyo bicafu abantu bata kenshi dusanga bihuriyemwo novuga ari ibintu byinshi ugasanga hamwe amaplastike hamwe ibintu by'ibyuma duca tugira rero ukuntu twaca tubitandukanye. Urashobora kutwereka? Shobora kubereka. Mbona ari utwikizungu dusa n'amakara nyene. Aha ni deshe rero. N'amadeshe. Harimo nk'ibishishwa by'ibiraya n'ibitoke. Ibishishwa by'ibiraya, ibishishwa by'ibitoke. Waje mwihiganwa rya ndumudeje. Ego. Wifuza gutahukana miliyoni 200. Ubu tuziguhaye woca ukora iki ubu nyene? Icambere ahantu hagutse dushaka gukorera kugira ngo tugwize umwimbu hama ti wa mugambi wa ewe Burundi urambaye bamaze imisi bavuga bya biti dutera ngo twambike Burundi bigumeho. Urabandanya ihiganwa hanyuma tugira twakira ukurikira. Hiko frame. Non, c'est écolo, la pertinence du projet. Amahoro. Genze neza cyane. Ego ntawe usiguye bya kandi byagenze neza kuko mvuye ndabishimye wanyemereye ko nzobandanya. Ego nizi wanje. Gahetse. Urakoze cyane. Murakoze namwe. Ego. Nuko nyine bitanguye kandi bikaba bimeze neza cyane. Uyu unye
ntabwo bufise none ntabwo bafise kubera iki kubera nje guhiganwa umugambi wanje ndawizeye ndawuzi donatien araberewe kandi n'umugambi ngira nuko umeze neza tumwumvirize umugambi wanje ni wo guhingura ubugwingwiri dukoresheje amahuba akamaro kawo urakingira ibidukikije ugateza imbere abakenyezi ukongera ugafasha n'abandi bantu mu kibano cyane cyane n'abana bari mu buruhuko nk'ubu mwatanguje umutahe ungana gute kubera abakenyezi bo mu gihugu burya ugiye gutanguza umutahe w'amafaranga ntibakwitabira baca bavuga ati ayo mafaranga nayo ugiye kurya twe twatanguje umutahe w'amaboko y'iwacu n'ibishora twikuriye mu ndimiro z'iwacu nta musore uha akazi duha akazi abo banyeshure ubu bari mu buruhuko jewe nashaka kugutera intege ni umugambi mwiza cyane na cyane cyane ko wegeraniriza hamwe abakenyezi ntaco tuzoshobora gushika ko tutari kumwe turagumana mwihigana nakubwiye ko Muyinga na Nenda amaproje yabo tuba tuyafata yose bigenze gute bigenze neza yego wavuze atabwo ntabwo bano kuri nigeze ngira ubwo naherutse kubwumva umenga ndi hariya mu gabishize hajya nta na kimwe witeze iki none muri no higano niteze yuko no hava mbo wa mbere mwaba turi kumwe ego ahiye yo Jane yatagira hazimye ngiyo kizimya moto tubwire Jane cy'umugambi wanje fise no gutwara abantu n'ibintu nkoresheje uburyo bw'imoto canke imodokari wimaze n'igihe kingana imoto keshi nayikoresheje imyaka irenga nk'itatu ariko imodoka ndamaze amezi 3 none umugambi wawe ni iki vy'ukuri ushaka kugura amaprobox menshi ushaka kunguka gute ndashobora kuzogura iwanje imana ibishatse ariko muno mwanya nta bushobozi fise warawanditse mbega je ndaguse mu mutima Jeannette iri higanwa si ryo kugira ngo twumve gusa abakobwa bakoze ibintu bitangaje mu kibano numva umugambi wawe ari uwoza gufasha Jeannette hanyuma Jeannette agize icaronka agafasha umuryango wiwe nta bandi numvise mu mwaka uza nk'aya mango tuzwe turi kumwe mufise association ikomeye hanyuma tubafa ego sawa urakoze cyane namwe murakoze ego ijoro ryiza ubwa mbere ko wari umeze n'ubu kumeze umva n'ubu nyene numva menga gusa hari hakiyongereyeho gusa sinzi ego nakoreye ni jambo je mwigana cyane yego none witeze ko ibintu higana higanwa nje higanwa hamwe n'abandi kugira ngo nshobore kuba uwa mbere mu bahingura n'abakora iyindi mirimo itandukanye Serine ni umunyamugamba agira 4 muri 12 tumuha akanya muri koperative y'iwacu duhingura amabuye y'inka n'ay'ingurube duhera mu kurima ubwatsi turatumirira abanyagihugu kuza guteragira ubwatsi tugenda tugakora aya mablokareshe aya mabuye inka zifyeta uno munsi muyagurisha ku borozi bahehe na hehe novuga ngo ni hose muri rusangi tumaze kuyakora twabanje guha abo hafi mwari mwareretse abo muri DPA iryo buye umusi tubitangura gukora no mabuye twaciye tubatumiraho burya n'ubu baraduha amakomande baciye badusaba yuko muri iyo koperative hojamwo omwe n'abagoronome n'abaveterineri ndashobora kurikora ko yego jewe numva umenga umugambi ni mwiza cyane kandi uri n'uwabadeje dushaka muri no higana mugenda umudeje je numva umengo no kubwira ngo felicitation merci beaucoup uronse amahirwe yo kuja ku rundi rugezo
Fabiola we kukayobe kiwe aje yambaye n'amaga mbega n'umuganga canke kumvirize. Ni byiza cyane. Fabiola uri wenyene uri kumwe n'abandi muri bangahe? wifuza kuronka nk'imisi bingahe kugira ushobore guproduza imfumbire ikwiye cyangwa ugeze kuri ingahe? Nahumurijwe no kubona uri mu biochimiste kuko ntugira umuvura ati mugabo nari numva umengo woduha umwanya tugushire mu mwiherero. Nabonye watevye yose none ntabwo wagize. Twize neza yuko rero rino higanwa rigwa ntabwo bantu ufise jewe uwingabire je ndi umuridera tabwo bayigaragira mu kintu cyose ari mwarakora ko nkora ibintu numva yuko bifise aho bishobora kungeza. mbe basha amidagira dukinjikire yo twoba dutomboye tumwumvirize. Byakunze ko mbega ufise byinshi byakunze ko bisigura byose ku mwanya wari ufise mutoyi kuri sinaka ko ari umwanya mutoyi ku muntu ari murakora umugambi wo kwiteza imbere nta mwanya wa muto kujya nyene narinda vyibaza usanzwe umudeje ni jambere je mwiganwa none Ego ni jambere ariko nta bwoba fise yansezereye no cambandanya nkakora n'inguvu ongera nkagura umugambi usanga mu wundi mwaka canke mu yindi myaka nanje ndashikiriwe. Ubuzi bwose subwa abagabo Violette yarabitahuye tumwumvirize abidutahuze. Kuva utanguye maze gukorera amafaranga ngana nguki? hari akantu k'akarusho kotuma natwe tuvuduka tukumva tereka hajya ahantu dushigikira ujya mugambi. Naye matafari yandi uvuga ngo yuzuzanya n'amatuzuye urashobora kuyakora ata mashini mufise canke biri mu migambi y'ivyo wifuza kuzokora.
nayo umaze gutangura kuyakora yuzuye gusa ariko ugomba gushirako nayo yandi uwo gufasha wacugura ayo mamure n'amamashini ngira yavyo. Violette, turiko twumviriza imigambi y'abigeme n'abakenyezi batanguye ivyumviro vyiza bariko bihaye ihangiro yo kwiteza imbere nkuko kwiwawe. Cyumviro ni ciza cyane kandi turaguteye intege. Iyumvira mu buryo canke ukore mu buryo aho haba akantu akabijya akarusho gatuma natwe tuvuga duti Violette ifoko tumufasha kuko aka kantu nta handi hantu tukabona kugira ngo muri ndumudeje wa gatatu izoba mu mwaka uza n'iciyumviro hamwe tuvuga duti iki ntaho gihuriye n'icundi muntu abumva. twaratunze ntitwabimenya byose biraha yo Francine tubwire byinshi. Francine watanguye ryari umwuga? Umugambi wawe uhagaze kuki? Wifuza iki? Wifuza gushika kuki? Iciza kandi jico ndiko ndakunda muri wewe nkumbure ntavyo wabonye kuko urumva warurindiriye gushikirwa ko tuguhamagara ngobo twebwe twagumye tubona abakenyezi bashoboye bari mu bintu bitandukanye bariko baja mu buzi kera bwari bwitiriwe ubw'abagabo gusa mugabo natwe turabishoboye. Ndaguteye intege kandi ubandanye uri intwari wereka akarorero keza abandi kugira ngo baje muri uwo mwuga w'igifundi. Je numva mu mutima wanje numva nizigira ko ushobora kuzogaruka mu mwaka uza. Beba turayifungura cyane ariki duhuruhusha. Umugambi wewe warawutanguye canke uracari mu byifuzo gusa? Ufite ingogo zingahe? Furaha aje n'amashuka yiwe kutwemeza. Devota yingura ibintu byaje kera. Ingwa
dusigurire Debo. none uwo mugambi ukora nka devote gusa uri muri koperative ufise ishirahamwe bimeze gute? nk'umukenyezi hari intambamyi n'imwe muhora muhura uriko uraja gusaba ayo masoko mu mashuri cyangwa uriko uraja kurangura ivyo bikoresho cyangwa uriko uraja gusaba ayo madeni? Uturindire gato dusigaje kumviriza umuntu umwe hanyuma duheze tubabwire ninde twasigaranye. Sawa? Urakoze. Yego. Mireye nawe nyene ariteguye kudusigura umugambi wiwe. Tumuha akanya. Nk'ubu amafaranga mukeneye angana gutega Mihaye? Turumva ko ari igikorwa ciza kandi utera imbere, Imana ibafashe mushike kuri izo ndoto zanyu. Mugabo ubu nyene ntaco dushoboye kugufasha kuko namwe ntimuripanga neza. Mu binonosore urashobora kuzogaruka muri ND'UMU DG ya gatatu mu mwaka uza. Urakoze. Ijoro ryiza. Uwanyuma rero arahejeje kuvuga umugambi wiwe. Mushobora kwibaza ngo bari mu biki? Ni bya bicocoro baba mantoro bariko baratanga amanota kuko nibo bafise ijambo ryanyu. La pertinence du projet, l'originalité et l'innovation. Mwompamagarira abagiye muri délibération? Abari bashizwe mu iherero baragarutse. Bafasoni beza. Murazi yuko haburanwa babiri hagatsindo byose ni mwishaka. Imana izoja kubafasha mwebwe mwaramaze kwifasha ubwanyu. Hariho umwe muri mwebwe kuko hari abandi batatu bamaze guhitamo tuza gusigarana bane. Ubu uwo tugira dusigarane ni umwigeme yitwa Fabiola Niyonkuru. Madame Amida hamwe na Devote ibyo musanzwe mukora ni ibintu byiza cyane. Ntimucike intege ngo nukubera yuko tutabatoye suko mutakoze oya. Imana ibaje imbere mu byo mukora. Donc Amida na Devote barashaka gusohoka mugabo Fabiola gume ngaho. Nkuko muvyibuka hari abari batowe bwa mbere abo nabo ni Apolline, Donatienne hamwe na Celine. Twashaka kubakeza muri 12 twumvirije twasanze imigambi yanyu hari hakabijya umwe wese muri mwebwe
afise mu mugambi wiwe. Jewe nije bahaye kuba umumentor w'aba entrepreneur b'i Muyinga, muhagarariye mwebwe imiryango yanyu na cane cane urwaruka rwinshi rw'abigeme bari inyuma yacu. Ibintu ni vyiza, aha hantu ni heza, ona jewe ni mwiza, namwebwe muri beza, ibi bintu ni Yesu yabikoze, turanezerewe. Nuko rero mutadukomera umwana arasinziriye bantu b'Imana. Twari muri télé-réalité ijana kwijana Barundi ND'UMU DG igira kabiri mu gice ca gatatu aho twari hehe i Muyinga. Nuko rero i Bujumbura dufise 4, i Gitega twagira 4, no ngaha dukuyemwo 4. Nibo tugiye kuraba rero uzotahukana zino miliyoni za ND'UMU DG y'abakenyezi. Ntituzi ibyo bagiye gucamo, ariko nimba ushaka kubikurikirana gumana nanje, gumana natwe ugende mu bindi bice bikurikira. Bye. Ubu ND'UMU DG.